Kera bagize nk'ubugeni nk'umugeni barafata bamuzana mw'ijoro bamwambitse nk'impuzu kugira ngo ntabone n'ahantu agiye hama bashika bamwinjiza mu nzu n'uwo musore yamurongora atanamuzi. Ivyo vyose turabikora twabishaka ku giti tukavyerekana kugira bamenye ukuntu umugeni bamuzana. Okay, mutamara tuganiriye vyinshi ku vyerekanye n'aka kazi kiwe. Cane ibintu abigura n'abantu b'abanyamahanga ba mukerarugendo abaturiste. None ntaco mwoba mubona co bagitera uko kuntu ko gutuma abarundi twebwe abarundi bene akaranga tutabihurumbira cane ari Hello guys, murakomeye turabaramukije umwe wese ahereye tubaha kaze muri emission yacu akaranga n'imico kama mu bihe vya none. Kuri micro ni Belandi nkaba ndi kumwe n'umutumire n'umuntu akuze twamusaba ko nawe yo kwidondora kandi twongera tumuha ikaze. Murakoze cane. Jewe nitwa Ngirakumana Sylvestre nkaba ndi umuhinga mu vyerekeye vyo guhingura ibintu muri kigo ca Musée Vivant, ibintu bikozwe mu biti mu mabuye eka no mu bindi n'amagufa yose turashaka kuyakuramwo ikintu. Rero nkaba rero nkorera ngaha nkaba ndahamaze igihe kitari gitoya, ndahamaze nk'imyaka irenga 15 dukora akazi nyene k'imyuga ko kubaza. Nta kindi niyo myidondoro mbara no guha. Ego mutama murakoze cyane. Hama ntiriwe ndarandira mutubwiye yuko mwoba mu ibi bintu mwoba mubimazemwo imyaka igera kuri 15 nko gugwaruka gwarutse ubuvuba hari abenshi babibona ariko peut-être byoba bifise izina kakazi mukora mwotubwira nk'izina ryako. Ego bo akazi dukora nakazi k'ububaji duhingura duhinyanyura ibintu mu byerekeye vy'ibiti bikora mwage murabibona mwaciye mu Gifaransa bita sculpture. Hanyuma mbo nkugwaruka ruko rwakuru ubu seka kabaheje amashuri yajya y'amato mato benshi baraza bagasaba ko twobigisha barabihurumbira barabikunda kuko barabibona no mu mazo mwamwe muri ville nko mu mabanki n'ahandi bikabanezera. Ariko gushika ubu kubera uburyo bw'amashuri atamashuri dufise akwiye twobigishirizamwo cyo gituma bitugoye, ariko ubundi bwo barabikunda cane. Urabona ko babifitiye itama yuko cobaha bakabimenya nabo nuko ibintu bimeze. Ego mbega nimba atari banga mutubwira aho mwakuye inspiration muri kera hari abantu mu miryango yanyu baba barabikora canke nivyo mwize? Mu bisanzwe ivya sculpture ibintu dukora intango yavyo vyazananye vyaje vyigisha abataliyano mu Giheta. Ico gihe abataliyano baragize ishuri centre artistique yo mu Giheta, hanyuma mu nyuma yaho haratinda haraba n'indi shuri yita École d'Art y'Igitega. Donc kiretse nk'abantu bagiye bavyigira ku bandi mu kibano canke aho batuye canke kubo bavukana, benshi usanga baragize amashuri make nk'iyo centre artisanale yo mu Giheta, artistique yo mu Giheta. Benshi niho bavyigiye. Nka jewe naciyeyo yari ishuri ry'abataliyano bitwa Boccaccio. Hanyuma je naciyeyo nagize imyaka 3, ariko muri iyo myaka 3 sukuva naje nonosoye vyose cyane ndabizi vyose nagiye nongerako ku buryo ngeze aho ngeze ubu nuko ibintu bimeze. None mugereranije cyangwa mugerageje kuraba kera uko vyari bimeze n'ubu uyu mwuga wanyu ibintu muhingura biracahurumbirwa cyane nkuko kera vyari bimeze? Bo mu bisanzwe ibi bintu dukora iyi myuga dukora y'ubuhinyanyuzi tugira ngaha mu gihugu cacu
nuko dufise igihugu bwa mbere na mbere coco gito kandi si ukuvuga ngo igihugu gifise imyikoro minini n'abagituyemo gusa abantu nyene bafise imyikoro ko bogura ibintu bakabihurumbira zo gushariza amazu cane cane ibintu abigura n'abantu b'abanyamahanga ba mukerarugendo abaturiste kera urabona amahoro igihe atari bwazi ibintu vy'imidurumbanyo hari abantu barahurumbira iki gihugu gitemberamwo kuza kuraba source dinire kuza kuraba amashite gutembera igihugu kuraba Lac Tanganyika kurabaho nkaya Livingstone na Stanley bahuriye abazungu benshi barakundisha ikintu kuza kuharaba kuhatemberera ugasanga barahitanye n'ibintu cyane cyane bagira n'ama escalona tutsi wacu indege ahe Bujumbura barahurukira kugira ngo bashobore kwinjira Tanzania kuraba ama parke bashobore kwinjira muri Kongo baruhukira ahe Bujumbura aho rero kera twaradandaza cyane twaradandaza biteye ubwoba mera yaraboneka ariko ubu rero byagiye bigabanuka kubera abona hagiye haba ikintu kitameze neza mu gihugu ibintu vy'induru vy'abantu bacanamwo nkuko nyene mwese murabizi murakuze hanyuma babamukira rugendo ntibasubiye kuhaca biragabanuka donc sinovuga ngo bimeze neza cyangwa bimeze nabi umuntu aratora duke nyene ariko sinka kera rero byagiye gusongwa kandi n'ihira kabiri n'ikiza ca corona urabona ikiza ca corona carateye nabo bantu b'abanyamahanga nabo nyene ntibacideplace ngo baze ntibakitembera cane kubera iki kubera urabona ko ibibuga vy'indege vyarugawe ibihugu vyinshi vyariyugaranye kandi twese urabona ko twugaranye nico caje kije gisongera isi burumva rero gushika isaha ego ntitwopfa ngo bimeze nabi cane ariko turaza turatorora nkora ibikubwiye ariko si nka kera si nko mu misi yeze nuko Okay, muratubwiye yuko akenshi vyahurumbirwa n'abanyamahanga none ntaco mwoba mubona co bagitera uko kuntu ko gutuma abarundi twebwe abarundi bene akaranga tutabihurumbira cane ari ugasanga biriko bikundwa n'ababa hanze y'igihugu canke n'abanyamahanga meme atari n'ivy'iwabo ubwo ntivyoba biva ku kuntu mwoba mubidugiriza ko ibiciro canke mukabishira ahantu ugasanga twe biratugoye kubigura cane twe tuba turi mu Burundi abarundi bato bato oya si ukuvuga ico cane cane hariho ikintu bita kutagira inyigisho mu vyerekeye vy'akaranga k'igihugu no kudakundisha akaranga k'igihugu ibiri mu gihugu donc aho rero nico kintu gikuru kubera ico kintu gituma n'abarundi batabihurumbira ariko ikindi gira kabiri usanga batabihurumbira kubera ngo kubera amafaranga byo bizimvye caye kubera iki usanga nawe nyene yibaza ati mbigere nakigura ikintu nk'iki ndagitwara henza kugishira he usanga hano dafise nk'amazu boza kumanikamwe ibintu urabona nkaha ibujumbura turabuze n'ikintu citwa amamonima ni make cane par rapport y'ibindi bihugu amamonima ni make cane gose biva cane kandi nuko tudafise ukuntu tushobora kumvisha bene amahera bene amafaranga bene uburyo ukuntu boshobora gukora nk'amamonima ugasanga nk'igitega hariho na nkamonima yerekana bamwetse igisabo canke yerekana ivyabaye kera ugasanga n'igihugu mengo nta mikoro manini gifise canke biva no kutamenya ico ibintu dukora bimaze ariho gushika ubu ndabona baratanguye kumenyera urabona nk'aho ugiye kuri Shanike urabona hariho monima zagwa gasore ndadaye uduzi igitega hariho izindi monima nyene zihari ubu rero nk'ubu ushavuga ati muze murakora amamonima nko ku mashuha nka za piramide twashira monima nkaza kuri Livingstone Stanley twashira nka monima usanga akazi kabonetse ariko mgo n'ubu abarundi baratanguye kubimenyera buhoro buhoro uko hari ababigura babihereza nk'abantu nk'amakado kabibarungikira cyangwa ugasanga barabose nko bashitsi barabaguye baraguza akantu barabahaye nk'akado kugira ngo nka souvenir
aho rero ndabona ko turabona ko dutangiye guhindwa buhoro buhoro ariko si kubera ngo bizimvye eka mbere uravye bigubona makeya cane par rapport yuko wovuga ngo bakubigura kubera amafaranga oya hariho no kutamenya ibintu vya culture kutamenya ibintu vy'akaranga kutamenya ico bikora kutamenya akamaro kavyo urabona nk'ibi bintu dukora cane cane ni ibintu vyerekana ukuntu kera ibintu vyari vyifashe igihe c'imiganuro ukuntu kera bagira ubugeni atamiduga ihabaye ugasanga baragize imitumba n'iyindi bikoreye inkono ku mutwe ugasanga barashitse ugasanga nk'abagabo 8 bicaye nko ku ntango y'inzoga bariko barayisoma ivyo ni ibintu nk'abana bavuka ubu babibonye ukabibasigura ukuntu kera bari vyifashe abana bakoresha ibirahuri ariko kera bakoresha inzato ni ibintu bibaha kumenya ukuntu abakera bari babayeho ico bita culture y'abantu bakera histoire y'abantu bakera urana gushika nk'ubu ibintu vy'ibirahuri nivyo bigwiriye aho kera nta birahuri vyari bihari ibintu vy'amabakure nivyo bigwiriye amafurusheti niyagwiriye ariko kera bakoresha mu gufungura bagirisha intoki agakata nk'irobe ry'ubugari akoresha intoki akari n'inyama niniya y'impongo akakoza akabirya agirishije iminwe ariko ubu urabona bafata akayiko n'imbigita kazonagize gutera kase agaca adoma kwifurusheta akamira urumva ivyo bitera ego ni vyiza ko ni ibintu vy'amajambere mugo bitera biruta ivy'akaranga ka kera baranga kera bagize nk'umugeni barafata bamuzana mw'ijoro bamwambitse nk'impuzu kugira ngo ntabone n'ahantu agiye hama agashika bamwinjiza mu nzu n'uwo musore yamurongora atanamuzi ivyo vyose turabikora tukabishaka ku giti tukavyerekana kugira bamenye ukuntu umugeni bamuzana baramuzana umuhungu atamuzi no kumenya ugasanga bamwinjije mu nzu wewe winjira ugasanga umuntu ari ngaho aricaye hama rero ibibandanya bikabandanya ariko siko bimeze ubu umuntu kugira ngo aronke umugeni barabanza akamarana imyaka n'imyaka ugasanga mbere no kuvyara canke amutwe yafise n'inda ariko kera siko vyari bimeze kera barakuzanira umugeni ugasanga umugeni donc so wawe na so wundi umukobwa so umuhungu na so umukobwa barumvikana hanyuma ugasanga bazanye umugeni bagusabye umugeni bamushize mu nzu utamuzi no kumumenya ugaca mu gitondo ugasanga ryamanye n'inkumi uko byose urumva twe turabikora tukavyumviriza tukabishaka ku bwiti ni histoire tukavyerekana kari kazomara imyaka n'imyaka ego barundi kazi natwebwe gwaruka murumva yuko hari ibintu vyinshi biducika kubw'ukuntu tutakicitayeho akaranga ka kera kandi ariko kari gakwiye ariko twari dukwiye kugateza imbere kugira nabo natwebwe tuzibaruka mu nyuma bazokure bazi ibyaho hambere umva dukwiye gutera intambwe twara twitwaza bamwe ngo birazimvye ariko Mutama Sylvestre yatubwiye ko bitazimvye ngo birazimbutse cyane Tamara tuganiriye vyinshi ko vyerekanye n'aka kazi kiwe ubu rero agira cyo gutembereza muri boutique yiwe hasanzwe yadandariza ivyo abayahinguye ego ubu tukaba turi mu boutique kwa Mutama Sylvestre reka twereke bimwe mu ma evre yiwe nk'aka kantu bagakoreramo iki kera nakiki ku bantu nka twebwe tutabizi iki kera cari ikintu twafashe forme y'ikintu c'icansi cakunze nuko nkatakihari ariko twafashe forme y'icakunze ikintu bakamiramwo kera kandi urabona gafise forme nk'ikase ishusho nk'intuze nk'igiseke akaro kera barakabikamwo ibivyimburwa mugabo nta bishusho vyaba biriko nk'ibi atubashatse kukamoderniza dushaka ko ibintu vy'ibishusho baragashiramwo ibintu bagashiramwo amata barashiramwo ibintu vy'imburwa
hama agatereka ku ruhimbi urabona ko vyari ibintu kari akantu gashariza cane urabona n'umuvuzi w'ingoma yari yatarutse hejuru ku ngoma ariko aravuza ingoma urabona ko yari yasimvye ariko aravuna ihunja anezerewe cane murabona ko kandi ari akantu keza nko gashira mu nzu gatereka mu nzu aka rero ari nk'umuntu agakeneye ukaje ukarondera ngaha ashobora ku 50,000 akaruta gatoya 70,000 gutyo ndabona n'ibindi ngaha nk'ibi nta misi myinshi bibatwara muri ko murabikora canke kubera muba mubimenyereye biraborohera nka mwebwe iki kintu gitwara imisi myinshi uko ni ingiga y'igiti niniya urakunda kiba ari igiti kininiya ikiro kirasaba nk'amezi nk'atatu umuntu ariko aragikora kandi ubu washize ingufu nyinshi n'umuvuzi w'ingoma yari akubise amagendera hejuru agene kwihindukiza sinzi ko mumaze kubiza muratembera kura mwene batamba barako yari yatarutse hejuru agomba kwihindukiza akina ihunja ababonye Mutama karibu cyane mwabonye n'imiringa arakora imiringa ku bapfasoni n'abigeme byose arabikora aha naho ikifunguruza nama kwambara ku maboko karapfa kambara umuntu w'umudamu urabona ko ari keza yego iki giciro ni ciza cane igiciro nico twariko igiciro si kinini kubera uharuye mu mahera yacu dufise dukoresha uharuye mu mafaranga nk'amadolari usanga ari amahera make cane nk'iyi iri ku 7,000,000 ariko hari nko mu madolari usanga ari nk'idolari 2,000 dolari urumva ko ari make twe twumva ngo ni menshi kubera umva yuko ari miliyoni ariko uravye neza ku giciro ku mafaranga y'ahandi hanafise agaciro n'amahera make cane mwakoze cyane Mutama ntarinze kubarandira akabazo ka nyuma none hari leta hari ibintu vy'amafoire aho ritegura kugira mubishire ku masoko ibintu vy'amasoko ego naho nyera aho nakubwiye ko dufise agahengwe leta urabona ubu turi mu kintu bita EAC hariho amafoire aba muri ibihugu bitanu biza akarere uko umwaka uheze igihugu cyose kiraramukirwa umwaka ifoire ibereye muri Tanzania undi mwaka ifoire ibereye Buganda undi mwaka ifoire Kenya undi mwaka ikabera mu Rwanda naha mu Burundi gutyo ubu rero kubera nyene ikiza shaka ko nacaciye kiba ariko ko bitera bipunguka ngira ngo bizobisubira aho leta yari yatworohereje iraduhereza iratanga uburenganzira bwo kuzunguruka muri ivyo bihugu dutwaye ibidandazwa vyacu nyene dukora twahura n'abandi bahinga bahariya tukeshanja ukaraba ivyo bakora ukaraba ubuhinga bagezeko nawe bakaraba nyene ubuhinga mugezeko no kugura bakagura rero leta saho gusa mbona leta yogarukiriza ahantu mbona leta mbere hari nyamukurantu yokora nuko leta yokugurura imihora nk'imihora tuvuye nk'ibihugu vya Buraya vyamabigira ama exposition y'amafoire uko umwaka uheze mbere harusanga bagira amafoire rimwe mu myaka 2 igihugu cyose cyo mu bihugu vya Buraya kandi ibihugu vya Buraya vyamabitumira ibihugu vyo muri Afrika twebwe rero ikintu kitwicira intuzeye ni ibintu vyerekeye vya transport ni ibintu nkora nk'ikintu kitware kiraremereye zo gusaba amafaranga menshi tushambere no kuyagurisha na hariya rero leta yugure nk'imihora ikagabanya nk'amatax umuntu agashora ivyo bintu bakavuga ati turabagabanya nk'amatax kandi turatanze turabarekuye musohoke nk'igihe c'imyaka 2 usanga ico gihe twaronse umutaho ukwiye naho ugomba gacavuga ati amatax nago basubireho usanga umuntu ashobora gusohoka uko ashatse
kaje biramaze gusohoka inshuro zitari nkeya mugabo sije nirihira umutahe ni hari amashamwe mu Burundi nka Coopération Technique Belge yarigeze France yarigeze kunsohora ndagenda kugira exposition mu Faransa Normandie hariho n'abandi henyera itike ndagenda kugira exposition muri Autriche ahantu bita Königsberg bo narigiye no muri Gabo aho narangitswe na leta ariko ku tike ya Gabo kubera byari vya Union Européenne nukuri avyinyere ibintu byo mu Burundi bihurumbira bikunda twe turafise akantu ka création donc ko kwiyumvira ko kurema barabikunda cyane kuko abandi usanga mbere bakoresha ama machine ubageze naho bashaka gufata ikintu urubaho bakagwinjiza mu machine bagize bacafye hanyuma imashini gace isohora nca kintu bacafye babagirisha indeke bagafotora niho bageze ariko hariya rero ivyo ntibabikunda bakunda ikintu gikozwe n'iminwe babona ko gifise amatere y'iminwe nk'intara ukabona ahantu nyine haciye isizo barabikunda cane rero nk'ubu leta yose kagira karaba kuntu gurura muta amayira abanyamyuga bagasohoka nabo duha imyaka 2 hama gacasohoka duza bashaka ko amataxi yabo nukuri abanyamyuga twokogorora reka twizere yuko abo vyega bavyumvise kandi ntawo wo kwanka iterambere mu gihugu narijya abarakaranga n'imico kama vyaho hambere nubwo umwanya uri kuraturega umenga hari akantu ntogenda ntakubajije mu myaka umaze gukora muri 15 ni yihe nyungu canke ahantu wagiye urabona uruhombo umva ntivyo wobura kamera inyungu yataba intambara jumba mfise nk'inzu zigera ku ndwi ariko zigera ku ndwi nubatse nkwe muri ibi kandi mu mavira atandukanye Bujumbura Gitega nari mfise inzu zibiri Bujumbura nari mfise inzu mu Kanyosha indi nzu mbo yo iracahari yomba mwubu Gitega nari mfise inzu zibiri hariho n'indi nzu nyene mfise yindi Gitega yose byavuye kuko ibyavuye muri akazi dukora kandi urumva n'ibihugu maze kugenda sibikeya ntembera nzunguruka ndabona ko aho kabaye akarusho ndafise narashoye no gusohora abana bariga baraheza ndabarira amashuri atanumwe atiga kubera yabuze amafaranga bose ndabasohora urumva yo ni inyungu ariko raba uruhombo ruhari ubu ni corona yi covid iratwica akazi gose n'uruhombo rukomeye mbere aho twibaza tuti noneho n'umuhero wateye iki kiza ca covid caratwononeye gose kabisa n'ahandi ho mu bisanzwe inyungu yarimwo nta muntu yidoga abanyina ry'abana bandi ko barakora barafise abana bigisha barafise amazu barafise ibitungwa barafise iki inyungu yarimwo uruhombo rurimo n'uruhombo mubona rwa covid-19 niko ruteye isiba makungu n'isi yose nuko Mutama turabashimiye cyane mwagize neza kuduha ikiganiro mwagize neza kuza mukatuyagira kubijanye na kahise kaho hambere na kubu turizeye yuko nejo nitwabakenera ko tusubira kuganira mukatubwira ibindi byaho hambere kugira natwe dutera intambwe kuko nka twebwe gwaruka gubu hari byinshi tutazi kandi twari dukwiye kubimenya aha nabaciriye ku mayange kubera umwanya wabaye mutoya hanyuma nandi ndabashimiye kubera mwaje umunsi mwarose kandi kajya murazoza ndababwire rero ido nido ivya kera vyose jewe nzi nivyo numvise kubatama ba kera baranjira kuze mugo ndababwira ivyo numvise kuri basogokuru vyinshi cyane mutangare mu migwe n'abandi bazovyumviriza batangare bumigwe ku bintu nzoba ndiko ndababwira vya nzi nabwiwe n'abatama bakera nanje Mutama urakoze cyane yari muri emission akaranga n'imico kama mu bihe vya none kuri Sami World TV mukaba mwari kumwe na Belandi turabashimiye cyane twongera tubasaba kugira like comment na share nimwibagire kandi subscribe turabakunda gose vraiment kandi turizeye ko namwe mudukunda nkuko natwe tubakunda merci